Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ahejeje guha uwuserukira igihugu ca Misiri hano mu Burundi nyakubahwa Yasser Mahamoud El Attawi. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere akicakira iyo ntumwa iserukira igihugu ca Misiri yashimiye igihugu ca Misiri ku bucuti n'imigenderanire buri hagati y'u Burundi n'igihugu cacu, aho yashimye avuga ibisata bitandukanye, ibisata mbere twovuga ko biraba ubuzima bw'igihugu cacu Burundi. Ico gihugu ca Misiri n'u Burundi vyamye bifashanya kandi n'ubu bibandanya bifashanya ku neza z'abanyamisiri no ku neza z'abarundi. Uwo mubonano w'iyo ntumwa iserukira igihugu ca Misiri no mu Burundi kukaba kwari kugira ngo bavugane na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere, aho ugushira mu ngiro ibisata amasezerano yo gufashanya yashizweko umukono n'abashikiranganji bajejwe ivyo gufashanya y'ivyo bihugu bibiri muri urwo rugendo rwa nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi. Kukaba yari amasezerano yo gufashanya ashika 6. Uno munsi rero kwari kuraba kuva muri uku kwezi kwa gatatu aho ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano ryoba rigeze. Izo ndongozi zibiri zashimye rero aho ico gikorwa co gushira mu ngiro ayo masezerano kigeze. Baravye kandi no mu bindi bisata, aha twabwira nk'igisata co gufashanya hagati y'igisata co kwivuna abansi n'umutekano, cane cane mu vyerekeye inyigisho hamwe no guhana ubumenyi muri bimwe vyo kurwanya ya migwi y'iterabwoba. Izo ndongozi zibiri rero zimaze guca hirya no hino aho iyo ntambwe iteye, bashimye bose aho igikorwa kigeze, aho ubucuti n'imigenderanire biri hagati ya bino bihugu bibiri vyacu bigeze, aho biyemeje kubandanya bakora kugira ngo ayo masezerano vy'ukuri aje mu ngiro, maze ugufashanya kuri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Misiri kubandanye gutera kuja imbere.